ashobora kumbera igitsita adashobora kumbuza gushika mu mugisha data yanteguriye. Niyaba hari uhindukire, niyaba hari subira inyuma mutunganye. Haleluya. Subira inyuma mutunganye. Ni inyungu yawe kandi uri kugirira neza niwe mwene so, kuko ijambo ry'Imana rirashaka by'ukuri ko tugera ikirenge mu cy'umwami wacu. Nawe n'ibyo yakoze byari bikomeye, bikora kandi atubwira ngo akunzi bahore Kanani TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, imiryango yose yo mu isi itirirwa n'indimi zose, njije bugufi umwami Imana no kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Njije bugufi no kugushimira ukuntu dukunda, ukuntu twitwararika, ukuntu watugiriye neza, ukaduha umwana wawe ngo adupfire ku musaraba kugira ngo tubashe kumenya ibyiza dutegurirwa n'ijuru. Unenya guhoraho ndabigushimira kandi ngusaba n'ubu ukomeze kumurikira ubugingo bwanje kugira ngo nkomeze guhishurirwa urwo rukundo niyo neza. Shimwa kandi wubahwe mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo uwanka mwene se arafise urubanza imbere y'Imana. Haleluya. Umuntu wese yanka mwene se, umuntu yankana, no kuri nagira nkubwire ngo urafise urubanza imbere y'Imana. Reka dusome muri Yohana wa mbere igice ca 2, turasoma kuva ku murongo w'9 dushikane ku murongo w'11. Aravuga ngo uvuga ko ari mu muco akanka uwundi mwene data abakiri mu mwijima gushitsa n'ubu. Ukunda mwene data wundi aguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. Ariko uwanka mwene data wundi ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima ntazi yaja, kuko umuzimagiza wamuhumishije amaso. Haleluya. Murumvise yuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko umuntu avuga ngo ari mu muco, akunda Imana, azi Imana, ariko akaba yanka mwene se. Ijambo ry'Imana riraduhebuje, ijambo ry'Imana riradukuriye inkoni ku gishitsi ko uwo muntu ari mu mwiza. Haleluya. Uyu muntu ntazi Imana, uyu muntu ntazwi n'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo uvuga ko ari mu muco. Umuntu wese by'ukuri yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, arumva by'ukuri ko ari mu muco, arumva ko yamaze kumurikirwa n'umuco w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Arumva ko ari cyaremwe gishasha kandi nivyo. Haleluya. Ariko umve, uyo muntu naho yamaze kumurikirwa n'umuco wa Kristo, ngo ariko akanka uwundi mwene data ngo bakiri muzimagiza gushika n'ubu. Haleluya. Urumva umuntu by'ukuri yamaze kumurikirwa n'umuco wa Kristo, nta mwasa bakwiye kugira, nta mwasa bakwiye kugira, kuko aramenya ngo niyaba hari n'ikibazo kibaye, niyaba hari n'ikibazo kibaye hagati yanjye na mwene data, si umugambi wiwe, si integuro yiwe, ariko ni integuro y'umwasi atagomba yuko jewe ngendera mu muco wa Kristo, ngiranira imigenderanire myiza na Kristo. Sinzi ko muri ko muranyumva neza. Urumva habaye ikibazo hagati yawe na mwene so, menya ngo umwasi mbere ntashaka na mwene so, ahubwo umwasi ashaka wewe, ashaka we kuguhishisha iki umugabane wawe mu bwami, ashaka wewe kugutandukanya n'umukunzi wawe. Haleluya. Umwasi agomba kugutandukanya n'iki? N'umwasi n'umwami wawe. Kuko
urumva neza iki jambo rivuze ngo uvuga ko ari mu muco. Urumva wowe uravuga ko wizeye Kristo, bisigura ngo uri mu muco wiwe, urongorwa n'umuco wiwe. Haleluya. ngo akanka uwundi mwene data abakiri mu mwijima gushika n'ubu. Kristo yatubereye akarorero. Kristo yatubereye akarorero. Uko murazi ko abansi biwe bamwishe, yabasabiye imbabazi akiri ku musaraba. Aravuga ati data ubaharire kuko batazi iki, batazi ico bakora. Ntaco bari bazi kuko ntibari bazi ko bariko bashitsa umugambi w'Imana kuko ari umugambi w'Imana bariko barashitsa. Uko Kristo yari yaje avuye mu ijuru kuza gushitsa iki, gushitsa ivyo nyene. Aravuga rero ati ibintu bibaharure ko icaha, ko ntibamenye ibyo bariko barakora. Haleluya. Stefano yari umuntu nkatwe, ntiyari Imana. Ubu Yesu twovuga ngo yari Imana, muga Stefano yari umuntu yambaye umubiri nkatwe. Nawe nyene kubera yari yaratahuye, aravuga ati data nukuri ndagusavye aba bantu ntubaharure kwicaha, kuko ntibamenye ko bambereye dakurusi inyarukana gushikira. Haleluya. Kuko yamenye neza umuco wa Kristo wari waramurasiye, aravuga ati nanjye sinemeranya n'umwasi kwaja guhumanya ubugingo bwanje, ngo apfe ariko ajya Misaya, apfa ariko arakubita urutoki, apfa ariko aridoga, avuga ngo Mana ubahane ubasubize kuyo bariko barakora. Aravuga ati no simpumanya ubugingo bwanje, ndapfa nk'uko umwami wanje yapfuye, apfa ariko arasabira imbabazi abantu. Haleluya. Yesu na mwijuru ngo yaciye ahaguruka ku ntebe yiwe, aravuga ati no uyu muntu protokole yo kumwakira saba marayika bayikora, ni jewe ndayikorera. Haleluya. Ari mu rupfu indani. Mbere we nanje iki jambo ry'Imana riko ryatubwira. Haleluya. Umuco wa Kristo niba waraturasiye by'ukuri, ntitwemere kumwijima uza guhumanya ubugingo bwacu. Haleluya. Ngo bakiri mu mwijima n'ubu, ngo ukunda mwene data wundi aguma mu muco. Ubise ukunda mwene data wundi waguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. Ngo ari kuwanka mwene data wundi ari mu mwijima, kandi agendera mu mwijima ntazi yaje, kuko umuzimagiza wamuhumishije amaso. Wavyumvise anu b'Imana? Iri jambo ngira ry'umuco, iri jambo ryo kutihumanya turimaze ku minsi. Sinzi gituma Imana yemeye ko turivuga umwanya muremure. Nuko uyu munsi ndibaza ko benshi dukora ibintu tuzi ngo turiko tubikorera abandi, ariko ntitumenye ko ari umwasi agomba guhumanya ubugingo bwacu. Ntitumenye ko umwasi agomba kutwica, kandi agomba no kuduhishisha umugisha umwami Imana yaduteguriye. Rero witoze nanje nitoze, wirabe nanje nirabe, ndabe vy'ukuri. Mbega hari mwene data nanka, hari mwene data uyu munsi ashobora kumbera ikizibira, ashobora kumbera igitsitaza, ashobora kumbuza gushika mu mugisha data yanteguriye? Niyaba hari uhindukire, niyaba hari subira inyuma mutunganye. Haleluya. Subira inyuma mutunganye. Ni inyungu yawe, kandi uri kugirira neza niwe mwene so, kuko ijambo ry'Imana rirashaka by'ukuri ko tugera ikirenge mu cy'umwami wacu. Nawe n'ibyo yakoze byari bikomeye, bikora, kandi atubwira ngo inkomezi zose ni muzinsabe ndazibaha zituma mukoreshwa ibyiza. Haleluya. Kugira ngo umuco wiwe ugume muri twebwe, umuco wiwe ugume muri twebwe. Tureke kwihenda,
kuko hari aho twihenda abantu b'Imana, kandi tuzi neza ko iyo aduhamagayeyo nta kintu na kimwe itabona, nta na hamwe itagera. Mu mutima wawe irahashika, mu vyumviro vyawe irahashika, iramenya ibiriyo, iramenya. Haleluya, haleluya. Rero numva ngo ico no gusabira nanje nisabira nuko vy'ukuri umuco wa Kristo worasira ubugingo bwacu, umwiza wose tukagerageza kuwugwanya kugira ngo ntuze kutubuza gushika mu mugabane wacu. Imana yo mwijuru ibantezagirire. Mana Data rugira byose uri mwijuru, uri mwiza kandi ugira neza. Urukundo rwawe ni neza yawe twarayibonye, mukunzi wahariye abakugiriye nabi, abakwishe urabasabira imbabazi. Reka natwe nk'abana bawe mukunzi mwiza tugira iyo shaka n'uwo mwete uguharanira kugwanira ubugingo bwacu kugira ngo umwasi ntadukoreshe ibyankwa nawe. Mana ndagushimiye kandi ndakuri nahaje, icyubahiro cyose kibi cawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.